Nitwa Niyongere Elia abasanzwe ndongoye koperative Kapekobu, koperative agro pastorale et commerciale do Buramata. Twatanga turabanwanyi 30, hariho ababivuyemo n'abandi bagisigaye ku kivi. Umugambi dufise rero, dufise umugambi wo kunwanisha amafi n'igiterwa c'umuceri. No kuvuga ko ni projet yitwa Lisipisculture. Dusanzwe rero turima igiterwa c'umuceri, tukaca twororeramwo amafi indani mu giterwa c'umuceri, ko twadusanzwe tumenyereye ngaha beshi abarimyi usanga barima ibigori bakarima n'ibiharage bakavyimburira rimwe. Rero twaragize amahigwe uwo mugambi turashobora kuwushira mu ngiro dufashijwemo na payeje. Tumaze kugenda ku ikomine twaravuze umugambi wacu kungena umeze ko tugomba kunwanisha amafi n'igiterwa c'umuceri. Hama payeje nayo irabitwemerera ivamwe iraduherezamwo ingurane. Ubu tukaba dusanzwe dufise umurima mubona ni are 2.5. No kuvuga ko dusanzwe dufisemwo amafi angana n'1,600. Kubera ko dufise ahantu hato twabanje gukorera hanyene hato, tuca dutera igiterwa c'umuceri n'umuceri witwa Kazosi basanzwe barima ngaha mu kiyaya c'Imbo. Tunga dushiramwo n'ifi ubwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere bwitwa amasomvyi mu Kirundi, beshi ho bakunda kuvuga ngo ikambare, mu Gifaransa ni Tralias. Kabaho n'izindi mboga zitwa terapia arizo ingege. Twarazivanze ariko twarasanze menga ntibyari kuba byiza ko twari kuzivanga, twari kuzivangura kubera ko ntizigwira kumwe kandi ntizivyibuha kumwe. Amasomvyi asanzwe ayoyo avyibuha, ugasanga isomvyi imwe cyo gupima ibiro 3, aho ingege naho yokura cyane idashoboye kurenza ikiro. Muri izi ifi dufise ngaha amasomvyi turafisemwo 800. Ayo 800 tuko ndaraba sinshoboye kuja munsi. Isomvyi imwe nini irashoboye kugira ibiro 3, iyindi ntonya igasanga irafise nk'amagarama 300. Umva tugize moyenne sinobura amagarama 500. Fashe rero amagarama 500 nkacangwiza ndashoboye gukuramo nk'ibiro 400. Hagati ya 3 ku 400. 400 rero ikiro c'isomvyi tugurisha 12,000. Ngaha naho arakarima gatonya ko turagakurikirana cyane. Aha je ndabonamo ko ku masomvyi shoye gukuramo nk'imiliyoni nka 2,500 arenga. Terapia nazo nyene niko kuko kubera ko terapia mugabo zozo ntabwo zisanzwe zikura cyane ngo zibe nini. Mugabo ndashoboye gufatira kuri moyenne sinshobora kubura amagarama 250. Nukuvuga ko tugiye kugwiza sinshobora kubura ibiro 200 nawe. Ibiro 200 ngiye kugwiza n'ibihumbi 10 cha dusanga nshoboye kuronka mu nk'imiliyoni nka 2. Ndategekanya ko nshoboye kuronka apepre nk'imiliyoni nka 5. Hama umuceri nawo aha ndashoboye gukuramwo ibiro 300 bidasekuye. Randema yo kuri 63 65 sinshobye kuburamwo ibiro 190. Ukuvuga ibiro 190 tungiye kurama amafaranga arimo ndashoboye gukuramwo nk'ibihumbi 650. Aha agenda ndiko ndaraba sinzoja munsi y'imiliyoni 6. Hari abakozi twashoboye guhereza akazi. Hariho umukozi umwe twahaye kuza araziraba azigaburira. Hariho n'umumoniteur ngaha ku mutumba twaramuhaye akazi. Umumoniteur aradufasha cyane kudufasha nka agronome kuturabira umuceri wacu twateye ko umeze neza, kongera kadufasha kuraba aya mafi ubuzima bwazo ukungene ziko zirevoriwe. Hama hakabaho n'uwundi hariho wo mwijoro zirarira no kumutaga azigaburira. Kacabaho no mu moniteur ni 3.